ndabaramukije abarundi mwese aho mu mpera zine z'isi ndaramukije umuntu wese umva ururimi rw'ikirundi uyu ni Madame Joa Imuhira Media mwongeye gusubira guhura ndabafinze ngira ndabazanire amakuru muri iyi ndwi, amakuru ya weekend, amakuru y'ibintu vyabaye muri Edmonton, amakuru yatangaje abarundi benshi n'abantu benshi bumva ururimi rw'ikirundi. Muri iyi weekend twaragendewe n'aba artiste babiri bakomeye cyane, umwe yitwa Big Fizzo hamwe n'uwitwa Muhoza. N'aba artiste bakomeye mugabo bateye ibibazo abarundi benshi, hamwe bambwira ati Madame Joa turakuzi, urakunda kurondera inkuru kandi yirondeye inkuru naho ubivuga uko biri, nturi muri babandi bisigariza cankwe babika inkuru, babivuga uko nyene vyose bakabivuga. None wowe ukunda kwironderera inkuru muri Edmonton, bijya bintu nibiki vyabaye muri abo aba artiste babiri bakunzi ba Imuhira Media? Ivyo bintu mumbaza ati nibiki ivyo bariko baribaza ati nibiki? N'aba artiste babiri bagize show umunsi umwe mugabo bayikora ahantu hatandukanye. Nukuvuga bagize umunsi umwe baca bakora show yabo ahantu hatandukanye. Abakunzi babo byarabacanganije, hamwe bavuga ati nibiki biriko biraba mu bana baba artiste nkabo bashobora gukora show umunsi umwe mugabo bakabikora ahantu hatandukanye. None bari muri competition cankwe imigenderanire yabo imeze neza? Nibiki ivyo bintu gushika n'ubundi turiko turabitahura, kuko bose turabakunda, n'abana b'igihugu, n'abana baririmba neza, n'abana b'u Burundi, n'abantu bacu twebwe abafana tubakunda bose. None nibiki? Ni competition nibiki? None Madame Joa, we turazi kuri umunyarusaku wa muri kurondera inkuru zirengana muri Edmonton, muri Canada nzima no kwisi yose. Turagusavye uturonderera ayo makuru, utubwire ivyo bintu ivyo ari vyo. Uno munsi rero ngiye kubishikiriza, reka ducishemo gatonya tubereke ivyabaye muri weekend. Like a
kumwana y'umutima ushire kano karirimbo niyakumviriza kazomuhoza ndazi yuko nkumbuye ndazi ko tunduye mutima ngira nshuri ntimba ngatera mu gahoro vuga nti nuko rero abakunzi babo nkuko abakunzi ba Imuhira Media bantumye ati genda urondera amakuru nagiye kuyarondera. Umuntu wa mbere natanguye kuganira nawe nabajije Muhoza bite uri muri competition? Muhoza ambwiye ati non, je suis muri competition. None ni kubera iki mutashoboye kugira show hamwe na Big Fizzo kugira munezera abafana mureke kubajuragiza mubateza ibibazo byinshi bitagira mvure na rugero? Muhoza ambwiye ati jewe ivyo bintu vraiment ntabahenda sindababesha, ntavyo nzi uko byagenze. None Big Fizzo muba mufiteniraniye imigenderanire imeze gute? Ati jewe Big Fizzo ni papa. Uri muri competition na papa wawe rero? Ati no, sindi muri competition Madame Jo, sindi muri competition na papa, nta na gato je sindi muri competition na papa, nta muntu ashaka gukompeta n'umuvyeyi wiwe. Kuko nigihe nataha ubwa mbere i Burundi, Big Fizzo aranyakiriye neza, anyakira nk'umwana wiwe. Ego aranyakira nk'umwana wiwe, arampa n'impanuro nyinshi cyane zitandukanye mu byerekeye umuziki no kwiteza imbere mu muziki. Ati none umva jewe nashaka gukompeta na papa wanje ntibikunda. Ndavuga ati no ntibishoboka. None vyagenze gute? Ntumbaze, jewe barateguye show kuva kera, barampa isango, barasezeranira abakunzi banje yuko nzobaririmbira. Abakunzi banje iyo sango bari basanzwe barizi, hama tuza twumva rero itariki shasha ije na Big Fizzo. Ati none ivyo bintu byagenze gute? None naciye ntangura kubirondera cyane nkuko abafana babintumye. Ngiye kurondera ndabaza management, nagerageje kubaza management kabisa, ndababaza ati none ivyo bintu ni biki biriko biraba? Niho bace bampa rero amakuru yuko ibintu byose ntivyateguwe n'abantu bamwe, kimwe gusa ntivyateguwe n'abantu bamwe, vyateguwe n'abantu batandukanye. Ego none abo bantu babiteguye batandukanye sike barazinanye? Ico naco nyene narakirondeye. Oui c'est vrai ntibari bazinanye, mugabo ico nzico babonye ivyo bintu bararonderanye hagati yabo, baraganira baravuga ati ibintu cyko turakora sivyo, reka turabingire tubimanaginga kugira bigende neza, hatera amakonfusion, bireke gutera amakonfusion abakunzi, kuko ababana abarundi barabakunda bosi cyane, barakunda Muhoza, barakunda Big Fizzo mu rwego rurenze urugero. None nuko turiko turabatera amakonfusion. Nuko rero aba management ntibahujije, mugabo ayo makuru icatumye badahuza, icatumye bigenda uko vyagenze sinobabesha ntavyo narondeye, sinagiye kubirondera en profondeur. Mugabo kimwe gusa nuko ari management abiri yabiteguye, hanyuma kandi ikindi naco ntibahujije, nico cyonyene. Mugabo nanje nk'umunyarusako ndavuga ati ico kintu catumye badahuza naco nyene nzokirondera mpaka. Urumva rero amakuru narose nayo nyene nuko atangorane entre bo bafitaniye, umwe ni papa undi ni umwana, hama urukundo rw'umuvyeyi n'umwana muraruzi, nta ngorane ruhari. Muhoza yavuga ati je ndubaha papa wanje Big Fizzo, arankurira niyo fise ibibazo mu bintu by'umuziki ndamurondera nkamubaza ati bigenda gute, akamuha impanuro. Rero ingorane ziri muri management, aba manager babo nibiki vyabaye, izo ntambara zitagira mvure ziteranya abafana baga ntibatahura ibiriko biraba nibiki. Rero twebwe nk'abafana
nkuko abafana babintumye ngo kubishikiriza muri media ivyo bintu mu bihebe bana turabakunda umurundi aje iyi tariki undi murundi mutegurira indi tariki kugira bose tubarabe tunezerewe mureke kuducanganya mu mutwe muducanganya mwaba manager mwe ubu rero urumva rero yacuma mukora mwikunda kora mukorera abafana mukorera twebwe ntimwikorera ivyo nibiki rero nezereza abakunzi mureke kuducanganya mu mutwe tutamenya ivyo turimo mutuburagiza ubu rero muzanye umuririmbyi muzane mwiye forme yuko atawundi Burundi ariko aragira show muri Edmonton twe turakunda abana bacu twebwe abafana turabakunda nico gituma no musi ndiko ndakarankarira abantu babiteguye bamubitegura mubitegure kandi igitwenza nuko ayo mafraya asirikira namwe mwese murayabona kubera iki mushaka kubona fraya y'umurundi kanaka iri kirasirikira nawe ukacugenda ugashira muri même date ça c'est quoi ça iyo ubonye fraya y'umuntu yasirikiye ahantu hose abantu bose bayibonye n'itariki nawe wonye niba yagushikiriye ukacuvuga ati reka nshire kuri iyi tariki nanje kubera ntitwahujije mugabo information nahuye ayo manager abiri yaraganiriye iyo batazinanye iyo bataganiriye nta ngorane numva twari kubitahura abafana mugana navyo twatahuye rero turabasavye mwaba manager mwe muze murategura ibintu mwubahiriza abafana abo barundi bose turabakunda uno munsi haje Big Fizzo muha umwanya we tumurabe twimwinovore haje Muhoza muha umwanya wiwe tumwinovore Kiduma ari mukuza please nimwiye forma hakiri kare uko atabintu bizoza bidutera akajagari kuko turamukunda Kidumu n'ubundi abisubiyemo turamukunda haba mw'abantu bazana Kidumu mutegure niye forma ko iyo katika special gwe tumwigine turamukunda cyane nuko rero vyagenze reka rero urumva inyishu kubashoboye kuntuma ndababarize ayo niyo makuru naronse aba umwana na papa ntaco bapfa aba manager nabo nituzi vyabo nuko bakwega amatwi tukabakubita inkoni umunsi twahuye na madame Jones bahushura bose yego kugira bamenye yuko twebwe abafana tukeneye umunezero wacu kuko turawugura hanyuma rero kimwe gusa no babwira barabiryoheje aho bari hose kuko sije narahagendeye narashoboye kuja kwa Big Fizzo narashoboye kugenda no kwa Muhoza yabikoze neza hamwe abantu batangara bien sûr kwa Muhoza nta barundi benshi bari bahari kuko abarundi ni mushasha mu barundi n'umwana ni waci agitangura kwinjira mu muziki bo bavuze ati no hari abavuga ati none Muhoza turamukunda mugabo sokuru umuziki nawe nitworeka kumugendera na majorité y'abarundi bose bari kwa Big Fizzo kuko Big Fizzo ni murabizi ni legend mu muziki baje narabaye tante naramuziki ndabigenza ati nikaburemo kabiri ntibikunda mugabo narashobora kwagendera hose ariko ntuzenya Muhoza nawe yarafise East Africa yose abazungu abakanadi abantu bose bari baje baraje baramugendeye no kuvuga bose bararonse abantu babaraba kandi barashe kunezerwa twese twaranezerewe kuri kote ya Muhoza twaranezerewe cyane gose kuri kote ya Big Fizzo twaranezerewe cyane gose mugabo aba manager namwe ni mwihanure kabisa mwihanure mureke kushavuza abafana mwihanure murabe ukuntu iyo mubonye flyer kirazunguruka ico ndi cyo flyer izungurutse muri Edmonton abantu bose barabimenya nabo ba manager barabimenya rero bamuca murabe ingene mukora calendrier neza mureke kudutera amashavu tugende turashavura kandi tubakeneye ibazi nanje Madame Jo Cyarancanganye gose ndabura none ngende kwa Big Fizzo ngende kwa Muhoza ngende hehe nkaburi yonja nkaburi yomva nkabikancanga byose mugabo ndagwana tu hose narashoboye kuhagenda kandi hose naranezerewe cyane hamba rero dukomera amashi DJ Manyika tobanyira kubanganze n'isani kuburi nako buri jo
uraba ini Imuhira Media turabonye umuntu yitwa DJ Said ngo muri Imuhira Media ndababwira ikintu kimwe abakunzi ba Imuhira Media tukumana DJ Saido avuye mu Bufaransa arademye ubunyene n'umugabo aravugije umuziki abantu bose bariruka arakomeye cyane Canada thank you shout to my friends tuzoza mu Bufaransa nakigingi yavuze Edmonton ko ari nziza ntakavuyo respect Edmonton fire Saido mu Bufaransa hehehe ibintu yakoze bantu b'Imana sinababwiye murabaza bari baratangaye bararyoherwa cyane yarabaryohera bakubitira umuziki nk'umuprofessionnel ego yasigaye yemerera abafana ko azogaruka urumva rero management namwe ni mu mwitegure mu mutuzanire bugira kandi kugira turyohera tunezereze kandi nkuko yatunezereje nuko rero inkuru nizo nyene rero Imana ibahezagire cyane dukomera amashi aba artiste bacu babikoze neza cyane hama duhezero aba manager kubera bakoze nabi kuko bafashe babishira mu itariki imwe kandi nzobarondera babidusigurire ayo namakosa bakoreye abafana murakoze cyane ciao